Naha kwisi ikituragishinga ni success. Naha kwisi nyene tuaye mu bidatahuritse. Navutse nisanga mu stress, urambona mba mu nzu ya mitego. No gufungura ntivyari byoroshe, dataye amanza gutega imitego. Banjana kwishure kurahura ubumenyi ngo nkure, mu mutwe nzi neza nzorokora umuryango. Dawe mawe nibasiba kwama mideni. Bakora ngo mfungura ijoro n'umurango. This is my life story. My life story. Daddy mami nimwe mwatumye nubaka my life story. Hello my beautiful people, ndabana mukuje mwese bakunzi ba Eric Burundi TV aho muherereye hose. Ndabwira ati kanda subscribe niba utaribwa kanda subscribe, hama wibuke share na commentaire. Nije Simba from Seed imbere ya kamera, ndi kumwe na Mr. Sere. How are you bro? Yeah, I'm good bro. The wrong time. Yeah. Yes, you too my bro. Ariko nanifuza kumenya Sere, wewe uri umuyisilamu uri umukristo? Je ndi umuyisilamu kabisa, sishobora kuguhakana idini. Kuva ryari? Hareze igitari gito, hareze igihe kitari gito, sikuvuga ko ntigeze kuba umukristo mugabo namubaye. Me right now I choose to be Muslim. The first time winjiye mu gisagara cya Bujumbura, umuziki warabanje wabapoze cyane, urahagarika mu majambo make. Byagenze gute ko bimaze guhagarika umuziki? Jewe gushika town mfise ibintu byinshi byahashikanye. Yeah, ibintu byinshi byahashikanye kandi cyashikanye si umuziki gusa. Haize igihe kinini ndaha. First byarangoye cyane kabisa, byarangoye kwashika. Nihashika byarangoye kujanye no gukora umuziki, ariko naragerageje gusurviving as nk'umuntu nyine umustar ashoboye kandi afise intego kabisa, afise objective. Nibuka hari muri 2022 no 2023 yeah, niho nashika town. Ndagerageza gukora cyane kugira ngo ndabe ko abafana banje nari mfise kuva kera bombandanya bankunda canke bakurikirana ibikorwa byanje kugira ngo sindabate hasi. Narakoze vraiment ndakora cyane, ndagerageza kwegera babandi nari mfise banshigikira kera. Baranyemerera baravuga bati bro, kubera iki usa nk'uwahagaze mengo wacitse intege? Ndavuga ati no, sinshobora gucika intege kubera talent ndayifise. Okay, reka tugende kuri iki naco, ko ari ibintu byinshi nashaka tuganire ko. Mbuga n'abakunzi ba Eric Burundi TV ni Mr. Sere. Nashaka freestyle yawe y'indirimbo watanguriyeko. Jefse indirimbo imwe kuri YouTube. Ariko mugabo urafise indirimbo wigeze kuririmba aciye depuis nk'imyaka 5-6? Oya, nta myaka 5 irahera. Nta myaka 5 irahera kubera ninje mu muziki mu mwaka wa 2022. Myaka 4 basi. Myaka 4. Ariko kubinjiramwo ntibyaciye bisigura ko ndose success nkuko navyifuza. Rero narashoboye guhindura kugeza uno mwanya abafana bazi nkabanzi kwizina, ndazi sinzi urashobora kuba wizi wibuka izina nakoresha ico gihe. Izina nakoresha ico gihe uragiye bu? Ndarizi zarivuge. Rivuge naco. Ya Sere Boy. Bakuze nka Sere Boy. Neza cyane. Banzi nka Sere Boy. Ariko uno mwanya sibyo nkoresha. Kandi byakora ibyo nakoresheje muri ico gihe kuva nishitwa Sere Boy, uyu mwanya sibyo nkoresha. Right now narashoboye guhindura izina. Uno mwanya mfise irindi zina nazananye. Why wahevye Sere Boy ukaza kuri Sere Hero? Nico shaka nyine abafana bamenye, kuko ndabizi bishobora kubatangaza kandi hariho benshi n'ubu bakimpamagara ngo Sere Boy, kandi na wewe nuno mwanya tugitangwa ikiganiro wavuze ati Mr. Sere. Right now I'm not silly. Right now Hero. Yeah, uno mwanya ndi gihaga. Bisigura kuri indirimbo yawe shasha. Yeah, ino ndirimbo shasha yitwa Life Story. Ni indirimbo ivugamo ubuzima bwanje kandi gihaga nayibonye ku mujya ndirimbo yawe. Bisigura iki nabo? Gihaga ni izina nahawe n'abavyeyi kera. Narakunda kumva papa wanje ariko arimpamagara cyane. Rero bikandyohera no mwanya arakuze, amaze kubona nanje mengo ndiko ndaronderera indi zina no kwiyita
urazi abana rero iyo tumaze gukura tukaba aba adolescent turarondera utuzina two nyene tukazi ndazi nawe abavyeyi ibyo bakwise sicyo wiyitu naheze bazika banita amazina menshi ubu siga bitwika bise utundi tuzina nyene turenze aze nk'umumarayika ugazanga uri kuri YouTube ngo ni marayika reka tugere kuri Keseni nifuza freestyle imbere ya byose kugira abakunzi ba Eric Burundi TV bariko turabashoye kumva bakumve neza freestyle. Ndafise indirimbo imwe iri kuri YouTube niyo yonyene ngomba ndababinda nifuza cyane ariko ndafise impamvu iya mbere narayifuse kuri YouTube. Why? Narayifuse nkeneye kuyisubiramwo kubera nta masanamu yari ifise. Basi dufashe nta masanamu yari ifise ari audio muga abantu benshi barayikunze. Hari umuntu ashobora kuba akubonye yarumvise iyo ndirimbo akaca yumva akaca amenya ko ari wowe wayiririmba. Ndabaririmbira agace gato ariko ndibaza ngira waza ko mu mwanya nkore nishasha ni ikinda gishingayo sivyo bavuga ku buzima bwawe cyo kimwe n'ubwanje. They say that I singayo silly boy is a liar burya nuwatawe oya nabwo yagukunze bavuga ko we undengeye kumano uhereye ku mutwe waguhenda ngo ujya yavukiye ijya ruguru niyagutwara yuzo haba uvyimba amaguru wahaba naho hagomba gusa n'igituru warakenya ariko yigira umuntu mukuru tunapendana sana iyo pia tutachana nifuza ko twobana iyo tukavyarana bana. Mr. Sero Hero shatuje kwishasha nayo history yitwa love story. Yitwa love story ivuga uko naha kwisi turagishinga ni success naha kwisi nyene turajwe n'ibidatahuritse navutse nisanga mu maswesi urambona mba mu nzu ya mitego no gufungura ntivyari vyoroshe datayamanza gutega imitego banjana kwishure kurahura ubumenyi nkure mu mutwe nzi neza nzorokora umuryango. This is my life story my life story. Sero Hero maybe shaka ntangure ikintu kimwe kuri wewe bivuye ku mwuga wo kuririmba. Indirimbo zawe zisanzwe zandika nde? Indirimbo nije ndaziyandikira. Experience yo kwandika indirimbo ikwiye? Je narayivukanye navutse ndirimba kandi cyane. Waraciye muri chorale? Yes, nakubwiye ko nageze kuba umukirisu. Nararirimba narazwe no kuba pasteur ya Fete Musa. Maybe wenga ndibutse s'il vous plaît. Norekeza kumva ko usigaye uvuga ubutumwa. Sinzi igihe wavyumvise ariko byarigeze kuba narabukubita kwe n'abadayimoni bagahunga. Ego. Why baci buhindura idini? Umuntu wese afise ukwemera kwiwe kandi kuri nosi turaronka ibishinga ntahe byinshi by'abantu bavuga ati jewe mu idini iri ndabona harimwo ico tuma mbandanya kwitwa umukirisu, ndabona hariho ico tuma nja kuvuga tereka mpindura idini. Rero hariho ibintu byinshi byatume mpindura n'ubuzima bwarabitumye kuko naciye mu buzima bubi cyane kandi bugoye. Mbona abantu bamfasha bavuye mu mihingo itandukanye kandi benshi mu bice byinshi kwijana barabasiramu. Mbe urafise umudamu? Oya ndacari muto cyane, ndacari n'umunyeshure. Ndacakeneye gufashwa, nta bintu byo kuvuga ngo ndarondera abandi bantu bo gufasha jewe wapi kabisa. Reka tugone kuri aha naho n'umusi kuri university wakurikiranye intuze yawe? Kuri kaminuza niga icyongereza. Ubu tuvugana hagize akantu kakudidanira mu cyongereza oza nkagusigurira ndi umuntu akaze cyane ku cyongereza. Okay, reka tugone kurangiza ikiganiro cacu ariko tusarangiza nifuza kumenya Mr. Sero Hero muno mwaka witeguriye abafana bago kwitegura kubona iki? Uno mwaka abafana bitegure cyane kubera ko nari maze igihe kinini ntakora
ubu rero nazananye speed y'ubumesha. Speed urazi cari ico umuvuduko umusara cyane. Nazananye umuvuduko w'ibisazi, hariho songe nyinshi ziri inyuma. Urafise management? No, management ndayikeneye ahubwo. Urafise abantu basanzwe bagufata mu mugongo? Abantu aha nk'ubu nka wewe kubera washimye impano hari gihapfu unshigira nka bitanga. Umvise ahubwo ico kibwiye bariko turaba dusanzwe dufise abafana benshi rero muce mugira ico mukoze kwa Serahiro kugira ngo okay twitege video ryari. Video yigiga waje y'indirimbo uheruka gusohora. Y'indirimbo mperuka gusohora, ijya ndirimbo ni lyrics officiel, video officiel. Ni kuvuga video yayo ndiko ndatereza kuri ba bantu nakubwira umwe nzoza ndaca kumuhanahana mvuga ati eske iyi ndirimbo live story muyumva gute, mubona idakwiye gukorerwa video. Uzovuga ati ndafise 100,000 ndafise 1,000,000 azoma hanyuma nkore video. Rero mwitega ariko nta misi nta mezi nkane giye guhera canke 3 live story itabaguyemo kabisa, video kandi nziza cyane. Urakoze cyane Mr. Serahiro, maybe twaganiriye byinshi kandi twatawe byinshi, reka ndagushimira nongera ndagushimira kandi no kwiba ku mwaduhaye gushaka kuduha ikiganiro. Murakoze cyane. Namwe murakoze cyane, mugira imigisha. Ego ico twobasaba ni kugerageza vraiment nkuko mwagerageje kuduha kanya kugira ngo dukorane ikiganiro. Ntimuce mudutererana, murabona turacari hafi cyane. YouTube ni shasha, nkuko mwabibonye. Ubona narahinduye izina ntivyamvuye ko byavuye ku buzima. Ubu nitwa Gihaga rero celebrate Gihaga Abduri. No wahinduye idini. Abduri sinzi ikora gikura ariko ni Gihaga gusa kuri YouTube wandika Gihaga official. Ukeneye kuraba indirimbo wandika live story by Gihaga ucuyibona, kandi indirimbo irimo ubutumwa vraiment uzosanga nta kuvuga ibintu, uzosanga ubuzima bwawe nawe burimwe mu ndirimbo nkuko bisanzwe. Rero no basaba mugende kuyikurikirana, mugire like share ndetse na follow kugira ngo tubandanye turyoherwa n'ibindi biri imbere byiza cyane. Y'abakozi ba Erike Burundi TV yari Simba from City aka Bladan Chapshuta intare mu Manakonda ikomena Serahiro bumvise ati arabakene mu following mwese ku rubuga rwa YouTube na Facebook page ndibaza nuko nyene murakoze cyane.